dans tous les cas ama investissement direct étranger ntibikunda kwaza ahantu abantu batitahuye, abantu barondera umuntu nawe yihagazeko, igihugu cihagazeko, kujya ko n'amabanki yo ngarondera abantu bihagazeko. Rero urabona ko ibi bintu byo kuzerinze nko ku ba entrepreneur bituma umuntu arinda asaza afise ama projet gusa. Mugabo nk'umuntu yo kwiyumvira nko mu Burundi, uruntu ubona ruhambaye rwakozwe n'imitahe y'abanyamahanga canke y'aba privé niye noya, amarora ni leta yakora, ibitaro ni leta ivyubaka hirya no hino. Murabona ko rero igihe investissement direct d'étranger zitahari, abantu bashaka gukora ibyo bashoboye, ubuzima bukabaho. Ngarutse rero ku ba entrepreneur rero banyumvirize rero, urashobora nawe uri mu entrepreneur gukora imigambi yawe n'igihe utabarose financement. Ni hamwe mpanda babwira ngo kwikata kw'inyama. Abantu bose barakunda umuntu afite ubushobozi bwo kwikata kw'inyama, kuburyo avuga ati umuntu ari ndakora ibintu nk'ibi ata financement, burya twokorana tukaba mu buryo ntiyo cavyara vyinshi, ugira experience mu byo kwigwanako, kwibako. Voilà. Uno munsi nabasigura ico bita investissement direct étranger. Murabonye ko hari ibihugu biguma bimara imyaka bizirondera aho gufatira ku byo bironka, ku byo bisanzwe bitunze ngo vyiyubake, mbere baze bagere n'ahantu bakwega nabo bandi bantu. Mwabonye ko hari aba entrepreneur bamara imyaka baguma barondera abaguza tunga badobashira nk'imitahe ngo bakore ibyo biyumvira, aho guhera aho bashoboye umuntu akadosazana imigambi. Hariho n'ibihugu bifata ibintu byose bishoboye bikanga kubikora ngo maka twensite ngo baguza tunga baze kubikora. Nimwe nabwo bya subvention ko hariho certain pays zagiye zateka abantu bavyo gutera imbere ku nguvu kubera batosiganya iterambere abana bariya. Nawe uri kurankurikirana rero, woshobora gushaka imigambi yawe mu by'akazi ushaka gushikako muri business, hamwe ureka kwisiganya aba nabariya. Ibyo gusiganya aba nabariya bituma abantu benshi bapfana imigambi ngo payeje ntiyamaye amahera, banki ntiyamaye amahera, ariko urafise abantu benshi bagukikije bakoze ibintu byabo abantu batarabamahera. Hagandi gihembera abantu ayo mabanki izo za payeje arizo zibarondera zivuga duti we ndabona baciye ubwenge twokorana twoguha amahera ugadandaza. Rero mu kintu cyose uko rakora imbere kuvuga ko abandi bataguhaye ibintu nawe ushoboye iki? Imbere ko papa waguha umutahe gukora ibyo wiyumvira, imbere ko papa waguha umutahe gukora ibyo wiyumvira, wewe ntufise n'ubushobozi bwo kuvyuka mu gitondo ngo uje ku kazi. Donc wewe ni wikoma ntuzinduka, ntufise n'ubushobozi bwo gutonda indwi yose udasiba ku kazi, mugabo umubwira ngo papa wawe ngo ntiyamuteye ngo yaguhaye gukora. Umva ari ibintu nawe wo kwikorera. Wowe uri mu entrepreneur, ibintu byose biciriritse uranka kubikora. Tufate ufite nk'imiliyoni 100, uranka kudandaza ibintu byose biciriritse amahera yawe ukora, gushika wese ukayamara uri kurondera abantu ngo baguha amasoko canke guha ama financement. Donc numva ko nawe ufite ikibazo muri wewe kubera ushaka kwihuta cyane mu bintu bigoye. Rero urashobora gutera imbere uhawe umutahe n'abandi bantu, banki canke ya mitahe investissement direct d'étranger, ariko urumva nakimuhana keshi imbere niyo babitanze neza baranza bakaraba nawe nyene aho uhagaze. Rero umuntu ariko aranyumviriza, hera aho uri, lima ibishoboye, orora ibyishoboye, uduraduga buhoro buhoro. Ufise nk'amabanga mu bintu binaka mu gihugu, nugume organiza ama conference ugoma ngo nk'amafaranga y'aba investisseur étranger cyane iki. Bene wacu ndabaramukije. Voilà, maze iminsi ndiko ndabigisha ibintu by'iterambere kugira abantu bava ubuzima baje ibuntu. Hari abantu bitari kutariko byose bavyumva mu makuru. Narabasigura ibyo na classe moyenne kuntu zubakwa mu bihugu bitandukanye, izire artificielle nizishobora kuba naturelle. Narabasigiye ukuntu abantu batandukanye ku isi yose, narabasigiye ko atanamwe ku isi hatarabakene hatarabatunzi. Abatunzi bashaka kubura mugabo bakene bose ku isi barahari, nabamaye bo nta gihugu akimwe batarimo. Rero hari uburyo bwinshi isi ikoresha igerageza kugwanya ivyo no kwita ubukene. Harimo nk'akaro ico ibihugu bikoresha vyitwa mwumva bavuga ngaha no mu bindi bihugu bita, ari naco no musi ndabigisha investissement direct étranger. Uzokumva ngo les idées kwisi hari ateye imbere ibintu vy'ama rhétorique canke vy'ama
abantu bakavuga ikintu gacumega kwivuga gusa bituma kiba ikintu gihambaye. Les idées nuvuga ce sont des investissements directs étrangers, ni imitahe abanyamahanga bazana mu gihugu kinaka kudandazamwo. Muri make ni imitahe abanyamahanga bazana kudandaza mu gihugu kinaka, kuko hariho ibindi bita investissement public gusa ziva mu makori. Mu by'ukuri igihugu mu kubaka ibintu byaco gifatira ku makori, turi kumwe, gifatira ku makori cinjiza n'amataxi, amakori amataxi canke ibyo igihugu kigurisha mu byo gikora, kuko igihugu kikashaka kuba gifise amayizine kidandaza ibigwanisho, kidandaza imiti myinshi, kidandaza imwavu, kidandaza ikawa n'ibindi bintu atari amakori n'amatagisi, kiva mu byo igihugu naco kidandaza. Naho igihugu kidandaza iterambere yagora, kubera iterambere rigenda neza yari secteur privé yaronkeje ubushobozi niho rinyaruka. Mugabo mu by'ukuri ibihugu byose birafite ibintu bidandaza, kuko hariho n'ibintu strategique igihugu kitogera gusa privé. Voilà. Investissement direct d'étranger rero dirashaka kuza zitumbereye igihugu, abanyamitahe b'abanyamahanga baje gukorana n'igihugu kinaka mu kudandaza mu kungukira mu byo igihugu gifise. Ni kuvuga ko hashaka kuza isosiyete y'abashinwa, y'abatirike, y'abaegyptien canke y'abafaransa canke abanyamerika, yabonye ko mu Burundi hari ibitoro, hariho nickel, hariho lithium, hariho casterite, hariho colta n'ibindi byose, manganese, byose ushaka kwiyumvira. Bakavuga bati ko igihugu gifise igitoro rero reka tujane mu miliyoni y'amadolari tucimbe tucungukireko. Nivyo no musinda kubigisha ngaha. Canke ko bafise nickel bakaba badashaka kuyimba, mugabo tukatubona ko twokunguka ikazgere tubashira amahera, bo barafise umutahe wa nickel nako tubashire. Canke ko bafise igihugu abantu bifise, mugabo naho abantu bifise bakafise amahera badafise ibi nibi tudandaza, reka tuje kubidandariza mu kijya gihugu bajya abantu badushorere ijya soko tuyungukireko. Akarorero mba hari gusanga bifise ubutunzi bwinshi, mugo sanga nk'abantu nta brasserie hari, nta gwagwa, nta binyobwa vy'amaprimus bihari, nta mivinyo, ntaki. Societe y'abafaransa bikora igacivuga ati reka nze kubikora hari nyene, mbere ince nterayo n'amavinyoble n'imizabibu yo gukanyamwo iyo mivinyo kugira burya butunzi mico y'igihugu ndaburonke. Ni kuvuga bazanya amahera kugira ngo bungukire ku nyungu badishora kangaho. Hariho n'ikindi kintu ibi bya investissement direct d'étranger, nkaba amasosiyete mpuzamakungu akomakomeye multinationale ashaka kuvuga ati tugiye turafata imiduga yakorewe muri Amerika twishira muri Afrika, transport izoba ndende, abanyafrika ntibazoshaka kuyigura canke bazoshaka gura mike, canke ntibizokunda ko iyo miduga ihiganwa n'indi miduga ave mu Bushinwa hagufi canke izavyoroshe. Bakashavuga ati reka dukuri societe muri Amerika canke mu Faransa canke mu Bushinwa tuze kwishira hehe, twishire mu Burundi kugira ice idiradaraza imiduga hagufi muri Kongo no mu Rwanda no muri Tanzania no muri Kenya na hehe, ahantu hagufi kugira ironka isoko, kandi isoko ntituvune. Tuzogorwa gusa no kwestara Uganda, mugabo ibindi bizosha bidace tanga kaza aho nyene. Muca mumva muri make sonoja en profondeur muri bico barondera swati isoko canke ibintu no kwita strategique. Bariko barahiganwa n'andi masosiyete mpuzamakungu bagomba kwegera hano n'amasoko hagufi kugira amasosiyete mpuzamakungu ntava batanga canke ngo basomvye kuhadandariza, kuko mu byo byadwa ni ihiganwa, ivyo bita idea. Biyazana rero iki, urumva ufise abaguzi atunga mpuzamakungu bazanye imitahe myinshi iwawe uronka amakori menshi. Haje amasosiyete 50 azana amadolari, amamiliyoni y'amadolari, no kuvuga abarundi baronka akazi bari benshi, canke abakongomani canke abaki Nigeria bivanye igihugu ayo ma ideye yinjiyemo. Hariho kandi umva hari akazi, hariho n'amakori, hariho kandi ukavuga ati jewe mfise abashomeri umuriyoni mu Burundi canke muri Kongo mfise miliyoni 10 canke zingahe, reka nenda ni societe ndazihenda zize ubwira zimpere bakazi basi n'ibihumbi 500. Niyo systeme ma leta akoresha. Rero ama ideye investissement direct d'étranger n'abaguzi atunga cyane n'abanyamahanga baje kudandaza mu gihugu kiri n'isoko canke kiri strategique mu karere kanaka. Ama ideye kandi ashobora kuza kubera aba banyamitahe bakeneye novuga ko main d'œuvre izimbutse. Wana nko gukoresha umunyamerika guharira ku masaha, sécurité sociale, ibintu byose. Bakavuga ati societe yo muri Amerika reka tujane mu Burundi hoho mundi tuzomukoresha ata bintu byinshi dusaba.
hakujya bazijanye Iburaya mu Bushinwa abanyaburaya n'abanyamerika kubera yuko babona abashina batabasaba ibintu byinshi mu kubakorera. Niyo nindi facteur hanini, hariho n'izindi nyinshi. Hariho n'ivyo bita ama station fiscale, usanga muravuga ati mu Bushinwa nkorera canke mu Iburaya iki gihugu nkoreramo kinsa amakori menshi, reka ndemantere uno ruganda nze kurushinga mu Burundi ho hata amakori basaba, bazosaba gusa ko ndabahera akazi abantu n'amakori makeyi canke ashaka no kuma amafavere y'imyaka ingahe. Niyo nindi facteur kwita nk'iya kane ri important. Umuntu ushaka kurizima ari akavuga ko amafacteur harimo strategique, kwegera ahantu hari isoko. Ngo na Afrika ko yatera imbere, kase mwani ikira banini, abantu akavuga ati reka tujane izi nganda ahantu dushorera. Hariho kandi station fiscale, ibihugu byoroheza amaguzi atunga kugira ngo bakiremwe nk'amayizine badane technology, hariho kandi bongere bagirente bongere babihere akazi. Harimo n'ivyo byo kuvuga yuko babipfuza n'akazi abo bantu baronka. Hariho n'ivyo no kwita ihiganwa competition internationale ziba kugira ngo abanyamitahe bazane. Donc ni nk'abantu baba bakwiza kubona ko hari inyungu muri ico gihugu, nivyo bita investissement direct étranger. Muri kino kiganiro ndakwabwira umva ndabibasigurira ivyo, ubu ndabasigurira umutego ivyo batababwira kuri ivyo bintu bita investissement direct étranger nkabiga muri economy. Turashobora no kuza rero abantu bataje kurondera leta, ayo mahera ashaka kuza atumbereye leta le public canke akaza atumbereye le secteur privé canke akabamwe bita ama PPP. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane, usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere, Diaspora City, Tenga na Gahage, n'ayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa, wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze, umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahotel, amashure, ibitaro n'izindi, egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu yakaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Nukuvuga muri publique abantu bashaka guha leta ayo mahera akabari yadandaza bakayagurana navyo ndoshaka kuba muri yo sanse canke bagatumbera societe ya BMBC bati turaje dukorane na BMBC canke tuvyikorere, bakaza ari bonyene bakishinga inganda hanyene mu Burundi yasoze kavyikorera canke bagacisha muri societe y'abarundi birakogwa, canke bakazana imiti bakorana na leta ama projet yunguka. Nk'umwaka mu bihugu bimwe barakora ivyo bita ama peage ku mabarabara, bakuba amabarabara bita ama highway uyaciye muriha. Donc leta ikagira amapare canke aba privé hagira amapare canke aba privé bazanye iyo mitahe bakaza kwexploit iyo poro canke iyo parking canke ico kiraro canke ico imyaka n'imyaka, hanyuma bakadushikiza leta bamaze kuronka ivyo bakavyita PPP, partenariat public privé. Ubwo n'ubundi buryo rero ivyo vy'amayidea bishaka gukoreshwa kucisha muri leta canke ba privé. Voilà. Hanyuma rero ubu ngoma ndakubwira ukuntu igituma hari ibigo bironka ama idée menshi ibindi ntibiyaronke. Ivyo no kwita les facteurs attractifs. Hari ibintu ibihugu bigira
kugira byikwegere kagwiza tunga bose mu mahanga. Urabona nk'i Dubai hari umuntu arajayo bamufate ngo ntiyatanze ikori. Oya nta muntu aje bamufate ngo atanze ikori. Leta yarize ukuntu kugira abanyamahanga binjire muri rya soko ari nyinshi itabagoza ibintu by'amakori. Iziti n'amadolari gusa basiga ngaha bare mu mahoteli arakwiye. Baragageza nta gushaka imitwaro minini rero uri mu kirya gihugu. Kugira ngo mujeyo muri benshi nta bintu byinshi bagusaba nta matarakase nta bintu nabi. Bashaka sakinga umutekano n'amakamera menshi n'abapolisi bari seriye gose. Mugabo no kuvuga baragize iki amakori bahari ukundi atari nko kwino kugira abantu bagendeyo ari benshi gukora yituzi dutoza na bunini. Hanyuma nk'umuntu waje kuji Dubai uramaze kubona iby'umutekano aho ukuntu bikarishe ukuntu bikarishe igihugu gicunzwe ni telefone utaye nibatora kuko ico gihugu nicemera ko umunyamahanga aho hantu ahagiriya stress. Urumva ni kugira ngo bazamukwega ngire bati iwacu uje nta muntu azokujya no gwara. Mugabo mwibuka nababwiye kwisi nta hamwe ari mwijuru ahantu hose barapfa abantu baricana baribana bararoga. Mugabo urumva ari nk'igihugu cy'i Dubai bari seriye gose kwintu bya security no kwiba kurugero rwo hejuru. Nubwo n'uburorero rero ndiko novuga ndiko ndabaha. Hari ibindi bihugu ushitsemwo ukabwira leta ati nje gukora uruganda ngaha inzego z'ubutungane n'iz'umutekano zizogufasha cyo gutwara amanimero ku mugoroba bamwe bati hari ngwano uragira oya hari kazo bagize mu byo baje gukora oya gushika gwa ruganda ugubake maze kubaka akabaza ati none hari umutekano hari bazo y'umutekano fise oya hari bakurenganije oya byose ni sawa hari dokimubura bakamara nk'imyaka 5 bagukuruga kwa ariko ubastable ni les facteurs attractifs ucuvuga uti kumbe acavuga ati kino gihugu niko nakoreramwo bagoma bancurangiza bagira iki ndugaro no ruganda ngende mu gihugu bampa ibintu byose umutekano kunkingira n'ibindi. Ivyo byita les facteurs attractifs abantu amayita akoresha kugira ngo akwegera abanyamitahe. Nico gituma mu bihugu bitabanganya hari ahantu ujanyemwe amahera leta igukingira nkirigi turi kumwe igikungira nkirigi kandi imbisa n'ivyumvikana uvona je gukoresha abarundi cyangwa Kongomani canke abakenya igihumbi none leta itamukingiye bikugira iki ibintu byose bagagukingira kugira ngo ibintu bikunde. Hariho n'ahandi baguha ivyo bita ama incitation fiscale ama subvention hari bita amafo amareta amwamwe usanga yaragize kugira akompanye ama societe yaba ma idee canke locale akure n'ingoga. Rero ariho nk'ibihugu byavuze bati turana abantu ariko baraza ko dushaka tugomba tugira amafo ukwije ibya aje uzokemera kuzana technology wacu no tuzomana amafo yo kumufasha leta igashinga n'amahera kuzafasha abandisiyere bazanye imigambi biracanga mu byo kubahera amakori station fiscale canke amafo nyene y'amahera y'ivyo bihugu. Voilà. Hanyuma iza subvention basigurira fa pasana dagarukamo muze ngumviriza iganiro gikurikira nabwiye ko atagihugu cyotera imbere n'ingoga ibi bitabaye. Yego byose by'ubushina ibura bateye imbere kwera ibyabaye. Nukuvuga iterambere si bikorwa gusa harimo no gutegeka abantu gukora. Hariho n'ibihugu usanga n'amateriye barayubatse muri bimwe bita amazone économique spéciale ugasanga n'ikibanza barigushiriye ngaho ibintu byose bagaca barabikubakiye. Hari ibihugu usanga amateriye barayubatse. Rero urumva ukuntu ibihugu bigerageza kuryosha ukuyakuya abagwiza tunga abanyamitahe ngo baze muri ivyo. Aho baza ko ntumejeje kugira ibintu bya mbere no kwitaje initiative abantu bakora ibihugu bikora ama societe nawe urumva aripanga nabwiye ko ama idea ashaka kwinjira muri privé canke muri publique ugasanga nka societe yipanga isociete yo mahanga kavuga ati none Brarudi wewe gukora ivyo je ko nshaka gukora hiyo mugabo twakorana tukavanga imitahe kugira ngo twagure tugira ibintu societe kandi ciye muri Brarudi bagakorana societe bifise ibintu byinshi ntajya barondera bijye bita amayizo kugira ngo bakwize ibyangombwa mpuza bakuma permis amwe atuma bashobora kugira iki kwemererwa kudandaza ibintu byabo ahanari n'ivyo rero. Ariko hariho izindi incitation zikomeye ngomba ndababwire. Nababwiye ibihugu bitunze bishobora guha abagwiza tunga imitahe kugira baze kwishinga muri ivyo. Nababwiye ibihugu bishobora guhebera amakori abagwiza tunga kugira ngo bazane technology bongere batanga akazi kenshi mu gihugu. Nababwiye n'ibindi ariko utari prévisible donc ayo mwo kumvamwo politique aba bantu
uri nk'umu entrepreneur kuranyumviriza ni bimwe mu byo uraba ugiye mu kindi gihugu gushinga ngo umutahe kandi sinabwiye yumva hariho n'abarundi baza gushinga nabo bajana imitahe hanze urumva za fomi n'izindi nyinshi bose bakorera isi yose yuzuye ahantu hose hari abarundi bashinga imitahe bakorera ama projet bakuye amahera mu bihugu basanzwe bakoreramo canke mu Burundi kuko kugira bayagwize donc n'abarundi bashaka kujana imitahe hanze bagafata kujya mubona umunyamahanga afatwa ngaha canke avugwa ngaha kenshi ibintu rero abantu baraba mu kuzanira imitahe irutavya ryose navuze naho bahari ibiturire hoba hari iki abantu baraza igihe abona hariho inyungu hakaba hariho umutekano entre parenthèses nabwiye ko ibintu by'umutekano byamari entre parenthèses mugabo nkabijya bihugu byaba mu ntambara urumva abantu ibindi byose bazamaze kumenya bati none hariho aho hantu hamaze imyaka ingahe hari stable previsibilité nibike nofatira ko kugira ngo nemeze yuko ndashinze umutahe muri 5 anoba nkiriko ndahakorera atantambara yo yarabaye atanjane za politike zo bazarahabaye nka mu Burundi wacu ugiye ukabona nta nganda z'abazungu nyinshi muhura nijya myaka igihugu cyari kibere mu bindi bintu nkabo je tungana barabaho imyaka myinshi atamahoro bazi nuko yoshoboka atana umutekano entre parenthèses ibintu by'umutekano n'amahoro ni entre ni kujya kwingwara mugwa mucunganye cyangwa umuyiteze wisi hose nahitangwa hari amahoro murabumva no mu bango stable ngo hatutse ibintu mugabo hari ibintu baraba iyo atabintu by'ibiroberi atabintu by'abaterroriste atabintu by'injyana za politike canke za politike zitari arume abantu vuga atanu twakorera udafise kirero nta kindi kintu ubwira abaguzatunga icya kabiri mu bindi bintu birenga kuri mwe nababwiye byo kwakwega abaguzatunga ibihugu bikoresha uvuye kuri iki ca previsibilité hariho kundi igihugu gisa amabarabara ama plage umutekano cyo nakivuze ko cyo cyambere amabarabara ama plage kuko abaguzatunga bari ndaza gushinga imitahe ahantu bafite n'amavanga y'ikirori dafise rero aho bakwitira ikirori baboreregwa canke yankangwe n'amaji urumva ntibaza amara batazogenda baragenda neza ntibaza canke baza nabi hariho muri video iheze bije ukuntu isagara byubakwa narabwiye ukuntu amarabara yubakwa nabwiye n'ibindi bintu kugira ngo abantu bumve ko boshobora kugenda nk'akaro n'amakinga mu mabarabara ngari turabishikira mugabo ibihugu bimwe bikoresha kugira ngo bikwege abaguzatunga kubaka amahoteli meza nagenda bivuga n'ibindi byose bituma abaguzatunga baza mu gihugu donc hariho les routes les infrastructures aha kora bimwe bita ama standard international amabara kuje amategeko bitore kuje amategeko isuku ama planification n'ibindi bintu byinshi babishaka kwensita abantu hariho kandi nk'ibindi no kwita main d'œuvre donc education hari ibihugu biba bibona yuko bidafite amarusuruse navuze nk'ivyo usanga biri muri bino bihugu byacu ibiti nkaho za Kongo usanga bafite ibiti byinshi bizimvye byo kuvamo imbaho zidasanzwe ugasanga hariho nka za Gabo bafite ibiti byinshi n'izindi nzaha n'ubundi butare ibihumbi n'ibihumbi bitoro n'ibindi hari ibihugu rero usanga bidafite ivyo bintu ndiko ndavuga bigaca bigira iki bigaca bishira umutahe muri education nukuvuga bugaca babwira byo bihugu bifise imitahe bati mweki wacu turafise abantu bize cyane bazi abahinga baba electronicien baba electromechaniciens babaki muje gushinga amazini wacu mendevre ni vogovogo nukidoraguza hari ibihugu rero bimeze uko bigisha cyane akujya bagira muri Aziya umva abantu bariga ku rugero rwo hejuru kugira ngo kujya nabagira mu Buhindi ama university agahiga gusora abantu baciye ubwenge cyane kugira ngo leta igacigira abanyamahanga bati megi wanyu nivyo murafise amahera mugo namwe ntimuronka abakozi niyo mwarose muronka bazimvye ariko je ndafise bize ingo mushinga uruganda iwanje n'ibindi bintu abantu bagira murumva rero namaze kubabwira mu biganiro byacu ko ibihugu bishaka kudandaza ubwenge bwabavyo canke ivyo butunze dantureke udandaza ubwenge usanga arusha udandaza ibindi voilà narabwiye rero ibijanye n'amasubvention bitangwa mu bihugu ibijanye n'ama projet akorwa n'aba entrepreneurs alors ubu naho twavuze ubu mwataye ico bita investissement direct étranger
imitahe y'abanyamahanga iza mu gihugu kinaka canke iza kuba privé nk'abantu bakaza mutahe muri BMBC. Ubu rero ngoma nabasigurire umutego iyo mitahe irimo nakahise kayo. Bona bijya bintu twege muri BMBC dukora, bijya bintu byo uburaro twege dukora muri BMBC kuva tubitangura. Hari abantu bakubwira bati erega yewe suko bigenda, ayo ma projet ukeneye kuyakora genda urondera banki mu yakorane, rondera abantu batanga amafinance akora he nivyo abarahari mu yakorane. Babambwiye bati rondeje no kwita investissement direct étranger. Ndazi n'abariko baranyumviriza, hari aba entrepreneur baze nk'imyaka nka 15 bariko barasiganwa n'ama societe ngo atanga financement kugira ngo bakore ama projet yabo, atakina kimwe baratangura canke atavyo batanga iboneka. Mwumvise projet nziza vraiment bizokunguka, reka rero ndondere ku nguvu abantu bazompa umutahe wo gukora. Abo rero baganya n'ibihugu, aba entrepreneur no baganya n'ibihugu navyo nyene bishaka gushira inguvu mu kurondera buraza inshingano na investissement z'inyuma direct étranger, aho kuraza gushira inguvu mu zishoboka à l'intérieur. Anje ikintu ca entrepreneuriat rero naco gituma kino ganiro baza ko mwakinsavye no kuvuga ibintu birafitanye isano no kurinda, ibintu by'ama investissement birafitanye isano no kurinda. Ibihugu bimwe bimwe bifata bigahengera bigafatira ku butunzi byifitiye, bikubaka amabarabara naho bari kuri ritme ntoyi, bigateza imbere uburimyi, bigateza imbere bya nivyo nababwiye, bigateza imbere amayizine, bikubaka amashuri ama université, bikagira ibintu byose bishobora ama santé n'ibindi, bagateza imbere recherche, bagafinansa na recherche ibihugu bimwe bimwe. Ibindi bihugu navyo bigendera kuri theory ya direct étranger, biba biriko bigirane vyirirwa biriruka birondera gukonvenka abagwiza atunga mpuzamakungu. Bamaze nk'ama entrepreneur amara 5 ariko ararondera ngo amawe nije ngo azofinansa ama projet yiwe, ariko ararondera ama fonds d'investissement ngo azoha financement ama projet yiwe. Ni kuvuga hari igihugu kimara imyaka yose ciruka gukirabe ko cyo kwenteresa aba investisseur, navyo ntibikunda. Aba investisseur udakoresha dufise ntibenteresa. Ça veut dire quoi? Urumva nababwiye ko ama ideye, les idées zishobora kuja, izo investissement zishobora kuja muri public canke muri privé canke zikaba ama PPP. Kuvyigihugu igihugu nta nigikeneye kwirukanga cane, cogisho bita cadre légal, ibihugu ntivyiruka cadre légal gusa yensita aba investisseur. Ibindi bakeneye amabarabara, donc umutekano pe, sécurité, infrastructure, la santé, ko azokwivuza aho hantu, donc n'ibindi divertissement, ari main d'œuvre harimo éducation de qualité. Ibihugu bikeneye ama investissement direct étranger usanga programme bizihindura nko kuri 5 kugira bame abantu bavyo biga ibintu bigezweho, kugira byame biri competitif. Et voilà, ibi rero bifise abagwiza tunga baca baza kurondera, bashaka baragusa ko cadre légal ihari, ko societe ashaka kuyogura munsi ngo bigakunda, ko kugura societe bikeneye ibindi baca bikorera. Ariko naho ukoresha ingufu zingana gute udafise ibi ntibaza, naho baza hari aho badashika usanga haca bimwe bita inégalité irenze. Kuvyerekeye aba privé ngaha kuri twebwe aba entrepreneur, urashaka kwicara ukarika ama plan d'affaires, ukandika ibina biriya ugasubira, mugabo entrepreneur étranger, investisseur étranger ashaka ko ufise ama équipe tafu, aba ingénieur, ufise ama bureau, ufise ama compte yakora, ufise experience, ufise certaine garantie n'ibindi. No kuvuga kumwe kw'igihugu aya mahera y'abanyamahanga, wewe naho muri myaka 10 wiga kwandika ama plan d'affaires no mu kurondera ama relation n'abana bariya, abaho kuvizita bagasanga we nufise ama company yawe nifise ama equipe, nifise ama bureau, nifise ama compte akora, nifise experience, nta marezi bitawerekana, natwebwe nta mazu wubatse, natwebwe nta mabarabara wubatse, nta binabiriya wakoze, nta vyiga wakoze, nta vyumenyereye. Aya mahera ucuyabura kuko nta muntu ashaka gushira ces investissements ahantu hari risque. Rero urabona ko dans tous les cas ama investissement direct étranger ntibikunda kwaza
ahantu abantu batitahuye, abantu barondera umuntu nawe yihagazeko, igihugu cihagazeko, kujya ko n'amabanki yo ngarondera abantu bihagazeko. Rero urabona ko ibi bintu byo kuzerinze nko ku ba entrepreneur bituma umuntu arinda asaza afise ama projet gusa, arinda asaza afise ama projet gusa. Mugabo nk'umuntu yo kwiyumvira nko mu Burundi, uruntu ubona ruhambaye rwakozwe n'imitahe y'abanyamahanga canke y'aba privé niye noya, amarora ni leta yakora, ibitaro ni leta ivyubaka hirya no hino. Murabona ko rero igihe investissement direct d'étranger zitahari, abantu bashobora gukora ibyo bashoboye, ubuzima bukabaho. Ngarutse rero ko ba entrepreneur rero banyumvirize rero, urashobora nawe uri mu entrepreneur gukora imigambi yawe n'igihe utabarose financement. Ni hamwe mpanda babwira ngo kwikata kw'inyama, abantu bose barakunda umuntu afite ubushobozi bwo kwikata kw'inyama, kuburyo avuga ati umuntu ari ndakora ibintu nk'ibi ata financement, burya twokorana tukama buryo niyo cavyara vyinshi, mugire experience mu byo kwigwanako, kwibako. Voilà. Uno munsi nabasigura ico bita investissement direct d'étranger. Murabonye ko hari ibihugu biguma bimara imyaka bizirondera aho gufatira ku byo bironka, ku byo bisanzwe bitunze ngo vyiyubake, mbere baze bagere n'ahantu bakwega nabo bandi bantu. Mwabonye ko hari aba entrepreneur bamara imyaka baguma barondera abaguzi atunga badobashanga imitahe ngo bakora ibyo biyumvira, aho guhera aho bashoboye umuntu akadosazana imigambi. Hariho n'ibihugu bifata ibintu byose bishoboye bikanga kubikora ngo maka twensite ngo abaguzi atunga baze kubikora. Nimwe nabwo bya subvention ko hariho certain pays zagiye zateka abantu bavyo gutera imbere ku nguvu kubera batosiganya iterambere abana bariya. Nawe uri kurankurikirana rero, woshobora gushaka imigambi yawe mu by'akazi ushaka gushikako muri business, hamwe ureka kwisiganya aba nabariya. Ibyo gusiganya aba nabariya bituma abantu benshi bapfana imigambi ngo paeje ntiyamaye amahera, banki ntiyamaye amahera, ariko urafite abantu benshi bagukikije bakoze ibintu byabo abantu batarabaha amahera. Hahagenda igihembera abantu ayo mabanki za paeje arizo zibarondera zivuga duti we ndabona baciye ubwenge twokorana twoguha amahera ugadandaza. Rero mu kintu cyose uko rakora imbere yo kuvuga ko abandi bataguhaye ibintu, nawe ushoboye iki? Imbere ko papa waguha umutahe gukora ibyo wiyumvira, imbere ko papa waguha umutahe gukora ibyo wiyumvira, wewe ntufite n'ubushobozi bwo kuvyuka, ntufite n'ubushobozi bwo kuvyuka mu gitondo ngo uje ku kazi. Donc wewe ni wikoma ntuzinduka, ntufite n'ubushobozi bwo gutonda indwi yose udasiba ku kazi, mugabo umubwira ngo papa wawe ngo ntiyamuteye ngo yaguhaye gukora. Umva ari ibintu nawe wo kwikorera. Wowe uri mu entrepreneur, ibintu byose biciriritse uranka kubikora. Tufate ufite nk'imiliyoni 100, uranka kudandaza ibintu byose biciriritse amahera yawe ukora, gushika wese ukayamara uri kurondera abantu ngo baguha amasoko canke guha amafinancement. Donc niwumva ko nawe ufite ikibazo muri wewe kubera ushaka kwihuta cyane mu bintu bigoye. Rero urashobora gutera imbere uhawe umutahe n'abandi bantu, banki canke ya mitahe investissement direct d'étranger, ariko urumva nakimuhana keshi imbere niyo babitanze neza baranza bakaraba nawe nyene aho uhagaze. Rero umuntu ariko aranyumviriza, hera aho uri, lima ibishoboye, orora ibyishoboye, uduraduga buhoro buhoro. Ufise nk'amabanga mu bintu binaka mu gihugu, nugume organiza ama conference ugoma ngo nk'amafaranga y'abainvestisseurs ngo étranger cyane iki. Babonye kuzi gukora bazizana. Abantu bose bashaka umuntu ari seriye, azi gukora, azi gupanga ibintu. Bacha bada go propose ibintu atujya muntu nibyo abigera neza, nako ivyo yacu ashobora kubigera neza. Murakoze, mugira ibihe byiza.